wasubiye inyuma mu byo kurya mon frère je sindi ko ndatahura ico byavuyeko uri kuronda umengura kangohongoho biva kuki umenga ndakazivyi nibuka ugiye nariko ndakwigisha ukuntu umuntu ashobora kurya akabandanya tabuka kandi atarambirwa imbere y'injya ubu rero ndarambirwa nkase gatatu ntamira inkore umenga n'ubugari bwacu ni manque d'appétit. Ce qu'on appelle manque d'appétit. C'est quoi? Quand une personne il a installé devant le plat ou le salamandre. Urohopa. Il y a qu'à attendre de faire comme ça. Il y a la salive dans la bouche. Yes, mais il y a les obstacles. Il a fait comme ça quand il y a des obstacles. Dans la gorge? Yes. What you have le problème de la gorge? Ah, c'est pourquoi je manque quelque chose à manger pour le moment. D'abord. C'est pourquoi alors. Mais il faut me dire. Je vais te dire les solutions que tu peux utiliser avant de manger. Oui. Umuhogo wawe, ton gorge. Oui, ma gorge. Urachari sugi. Oh yeah, non. Il est encore aussi. Non. Pas la solution que tu me donnes pour le moment. Non, oui, je te vois. Comment? Il faut essayer. Éclaircir. C'est que je vous dis. Mais ibintu vyinga ukiri kwisi ushobora gufata umwanya munini wo kurya ngirobe rya gitaza uraribona uko ringana uraribona avuga ati iri robe ndarya umunsi wose haruhutse mu gatondo ukamanza ukaryokereza akanyama k'impene ndavyuba mu masaa 3 ugateka akagara ugakoza kugira ngo nturambigwe il faut changer alors imboga zo gukoza toujours très bien aha inkore umusoma akagara ibihate voilà horishinda gutaha uniyo nkaguma mbona ugumuta baguriki yes ndambigwa mo fresh jewe ibintu byo kurya na madame arabizi il y a une autre solution alors kugitororo voilà akumba tubonye uhirura utuyoba twende ububenye twende ubugi je kandi umugabo avyibuhira kunzira kandi kugira ngo umuntu avyibuhe bisaba byinshi singo singa zo mu gihugu aha gasukari kamenekera kari gata agakate kakorotsa noba ahirura agiye muri restaurant usigaje injya ari umujamasha zimwe akakashazike aho voilà ingo sense ibiyo bananga ikimwe densa bitatatana repeti vyema bari kabemba vyarabuze ni bisenegal ibi byavuye muri Senegal ibi byavuye muri Senegal uri kudandaza ivyo utazi Burundi barateka none ibi byavuye muri Senegal ndafise uko ndamuhana reka mwere none kakubirira none wewe waramaze kuja muri Senegal kuvuga ngo ni bisenegal ina 5 rimwe none 5 nagira ngo ni miliyari none oyatega none irigi utoye ni mutoyi canke ni ndundi iyo ndundi twashaka imfaransa muzore muvuga ivyo munzi basha Benanga. Il faut savoir les majatana atamajana ta. Ndagwaga pilipili boss. Woza naga pilipili mu munyu tarawuza. Tora umuntu. Ndaraba kundi pilipili batajya umuntu. We shamu humu. We tora. Ende buke. Mu boss ubona yavyibisha. Tonora ari no gitonora. Cyane ntabyutse. Tonori jogi kandi ndabizi na cyane. Mbare muzigaba. Jewe ku bintu byo kurya n'Imana narayibwiye nzicwa ni. Erega muhongo ni. Haramasengesho takwiye guseye ngo aje naga pilipili. Nivyo kurya ngo duhe ivyo kurya bidokwe yo mu bose kandi ibihari mu restaurant byuzuye no tumangenda gutora ivyo basigaje rega abantu amasenga ibintu amasengesho amakamayishugwe iminsi yose ntibabimenye uri byo wabanya kaka John riraka niko gatuma umuntu ibikoroka bigatinduka ni hamwe umuntu ari karagenda umengo ni inzovu nje no cyanganga ibyo bikoroke nko wewe kumuci tegeza kujya nka suwasane numutahe urakorasha bagantu byoroshe Amo. Osigana twatwe. Amagi y'undi. Igirira cyose. Kandi rena twatwe mabosi. Kugira ngo umenye ko injya zagushitse. Naje uri kurajya umutu uza mu gutwe. Na twatwe. Gutwe. Ari 3 kuri 5. Bebe 3 kuri 3.
oya kiba ni desa Ebihonye yavuze ko ni Senegal tuzobisubiza hariya mu Senegal tuyoza mu Burundi byaje gutono Tonolindi ndagutonore Tonorere. nitunore tari apa ise kuti ndabi ari nini mpaka gatoro iki yose arangana regizingo Ujya musere wewe hajya ugiye. we ni uyongera boss ashize uruhanga rukomeye twumve umukene arakomera utiza gitize Arakomera mu. utiza Umbise gitize ujya musigi ugenda kurujya rubanza. yakuye Ujya mama yaciye ampamagara. mukanwa babo We garso nimekona ngukoseriye. mukanwa babo Ashamisha yarambo yuzuye umuceri. Peti yangi iminsi 3 naja kumwanda mukuru. Nabaye constipe. uvize urura rukomeye ujya muceri wari umeze kujya isashe yose warayimaze Numuceri namira n'impepu zigaca zihera nkumva umutima ngo pankamanuzi cake ya. niyo mpamvu baranywa amazi mu Muga kugira ngo ubone umuntu aravyibusha. Yesu kwanje si bwabo rofu. Nana Salomo nitegeko nubona katavyibuha. Raba David dusabe wa mwavoka. Nawe nyene nananuka kuko nava hari kujya sidiri nibabigize idiri kandi si byabose reka buki kandi rero umuti wambwiye niwo nanguye kumva akayabagu kaguma kaza ari kenshi ubu bumva gute rero kandi uri kurajya inyo kumva zirakurambiwe icumeruko uje wumva ibintu biko mu magage none uyimeze ukuntu wumva ko n'umunyosho ugize ugucumwe ubuzibiye uburyohe bwose none boss yego umunyu muhava muma ntayiko aradandaza none ya yose uravyina twe twavanga tuja mu kintu wesha urahiriwe nturenga muri zone kanyosha we urahiriwe kandi ucuja kwicara muri sinema Peti yangu nanga ane hamwe n'ivyema vya desa bimwe batangura gusemura nkwereke ubu turariya magana none singibi cyangwa inkoko zine wewe wozijya mu minota ibiri reka byorohe bitoragura utwereka toragura rero ngaha ane mwe kumfasha ndi kukazi zano palette mwereke ugomba twari oya shira ngaha kwa amahera twara yose teka ngaha just connect kwanza mbere mugirira uko nyere kumagenda buke tumviriza regi yose twoyirangwa tukayi ndabizi none urafise ubwoba kuri twebwe ntabwo mfise muvyibushuko nazamahera mu yamba umviza rero twagerageje kuraba dusanga abantu mutembereza amagi nimwe mutumye igihugu cy'u Burundi kidatera imbere mwebwe muri ko monona ibidukiki umviriza tembera uve ngaha ushike hari nazunguruke ngaho unyereka ahantu hari umuswi tembera tembera twereke umuswi ukawubona cyangwa muswi mbona awubona waravye neza maze n'imisi atamiswi sawa none kubereka inkoko itaye amagi muca mugurisha aho kurindira iberure basi abato muca mutora amagi mu gateka ubu inkoko ziriko ziraho aje mama era basigaye hari umuswi wabonye kera umuntu yarahura n'umuswi kasi ivyo wagonzwe n'imodoka wagonzwe n'imoto canke ukumva abavyeyi bidoga ngo agaca katumariye imiswi uyu munsi uravyumva nta n'agaca tukibona mwabujana mubwira gute muri amagane ntimuri mwamunkoreye iki nakubwiye ati shira none ninde yakubwiye parete ngaho shiraho kwa no kwa mugomba kunywa shiraho amahera arangura none shaka amahera ni mu muhama mugomba muhonye ibidukikije gusa sijiona ko none tegeko turangura kuri muto yajya ababorori muto yaratubwiye ati ubu nta magi tukiranguza mukazobona abadandaza amagi twege imiswi turayireka ikaberuka mwebwe ninge muguma none inkoko za muto yiniziriho ni mabuja arangura none inkoko za muto yiziva hehe oya reka oya tugomba oya ingo dutelefona abajejwe ibidukikije usigure ingene sije ndangura guma ngaho mwerekere oya reka guma ngaho reka batelefona abajejwe ibidukikije niwiruke mwamenyeye n'abisha mwamenyeye abisha reka tukwereke tugukorereko ngiriza ndakwereke aba bantu b'amagi byari nasokanye umudemuka fise bije ifa ntimwe yiwiwe niyiwaje acaguma yitembereza aho twicaye agacaza umudemu nawe ngo sheri ngigi aca yica ifana ya kabiri ca dutaha tutaya ubu rero ni kubakorera ko muri buno buryo nyine ahubwo tumukurikire tumukurikire tuyamwakeye nuko nyine sawa